Jenny yitwa Ngendakumana Jean, nkaba naserukiye ishirahamwe ry'abigisha bo muri secondaire ryitwa Conapes. Ikintu ca mbere ntanguriyeko no gushimira Parcelle kuri iki kiganiro yatunganije, hanyuma ngashimira no mu professeur en même temps consultant ku kiganiro gikomeye yadushikirije. Rero je ndafise utubazo ngira nka tubiri canke ego tubiri hamwe n'intererano nyene. Reka mpere ku kabazo ka mbere. Iyi ONG IBP mbega ntaco yoba ihuriyeko n'indi institution yitwa Mo Ibrahim. Iyo institution yitirirwa uwu nyene yashizeho n'umugwizatunga akomeye w'umusudane, hama yevuriwe muri Angleterre, aca yifuza rero gukontribuwa muri Afrika, agaheza agatanga amanota mu bihugu aravye aho bishikije bonne gouvernance. Si ma mémoire est bonne, n'abaperezida hariho abaronse ubwo bushimwe. Ndibuka le président mu Mozambique yitwa Joaquim Chissano ko yaronse ako gashirahamwe, le consultant ngirarazi n'abandi. Naco bihurirako iyo IBP, naco ihurirako na Mo Ibrahim. Ico ni ikibazo ca mbere. Ikigira kabiri, nk'umuconsultant en même temps professeur d'université, kandi mukaba muri mu gisata ca recherche citwa kijya co muri université kujya mwakivuze. Uravye hariho les institutions zibiri urantunganira zita de domination, Banque mondiale na FMI. Burya la Banque mondiale c'est la chasse gardée des États-Unis. Kuva ishingwa sinzi ko ari 45 ou 48, je peux me tromper sur les années, mugabo c'était au sortir de la deuxième guerre mondiale. Kuva ishingwa Banque mondiale, le gouverneur il est toujours l'Amérique. Akaba rero n'indi institution yitwa FMI bisangira n'ivyavukiye rimwe, Fonds monétaire international, nayo ni la chasse gardée des Européens. Hajya bafite amanda de 4 ans renouvelable une seule fois. Hirya yejo nibuka ko yari ministre Christine Lagarde, yari ministre de l'économie cyangwa des finances yo kwa Nicolas Sarkozy, asharaja gutwara FMI. Imbere yaho hari n'uwundi yari umufaransa, sinomugaruka ko ntaco. Izo institution rero none ambega madeni ko arizo ziyatanga, kandi deni batanga naho nari umu economiste, information zo ndazikurikira ndi umwigisha. Mbega ayo madeni batanga ko mbona nk'ubu nk'akarorero deni ryafashwe na Micombero afashe ubutegetsi muri 1966 250 ryahejeje kuriwa na president Nkurunziza 2016 après 50, kandi ugahura amafaranga ni menshi. None mbega nk'umuconsultant en professeur d'université, comment sortir de cette situation? Ejo bundi sinzi ko haciye imyaka 10 canke ndazi ibihugu bibiri, le Brésil Lula da Silva na hepfo na Argentine, barigeze gufata amadeni akomakomeye muri izo institution, mugabo baca baragenda mu bihugu iwabo barayarantabiriza pendant 10 ans, baca basubiza amadeni kuko
baca bakugabaniriza intérêt, ni le principe de banque. Et ça bizungu byo muri FMI na Banki Mondiale bazi ko bize n'ubwenge bati ibi bintu byo bandanya twomerwa nabi. Hama sinzi nshobora kwa nihenze bagira ati rero ufata iryo deni y'imyaka 40 cyangwa 50 eka ntavyo kugabanya uzocuriha. None rero nk'umuhinga kandi umuprofesseur wo muri kaminuza comment sortir de cette situation kuri ibyo bihugu byo muri Afrika, kandi si byo muri Afrika gusa nibyo no muri Aziya bimwe na les pays sud-américains. Comment sortir de cette situation? Je me rappelle ari ico yari yavuze le fait président Kadhafi yaravuze ati il faut créer le fonds monétaire africain. Anana propose ati je donne la moitié, nibaza ko budget yari yanayivuze autour nambari 25 trilliards, je me rappelle pas. Ndatanze la moitié arabwira Afrique du Sud, arabwira Nigeria na za Algerie, namwe ni mutangero reste. La suite murayizi ngene vyagenze. None mwumva kugira tuve muri ivyo bintu bizogenda gute? Mbega aba bagize imbono kazoza pour 40 60 haraho bavyiyumviriye ko ivyo vy'amadeni n'ibindi. Nico kibazo nariko ndabaza. Hanyuma ni ntererano rero ndazi ko sur la deuxième république le président Bagaza il avait pris l'Allemagne comme modèle de développement. Kuko l'Allemagne non c'est la première puissance économique de l'Europe, c'est la quatrième nimba ntihenze au niveau mondial. Rero muri présidence yari afise équipe burundaise yari pilotée par un certain Donatien Bihute, hakaba na équipe allemande bagakora ivy'iterambere kandi vyarakozwe murabizi amabarabara n'ibindi jese ho nari mugabo turabisoma kandi n'abandi barabivuga. Je namanibuka ingene le fait président Nkurunziza yamuteye iteka ariko aramushingura, yavuze amajambo akomeye ivyo yakoreye igihugu tusa. Mbega ubu hajya muri ja ministère des finances ntiborondera technocrate ega bari bohera kuri abo bari muri university. Yavuze cya kibazo yabazwa cyari nka question piège mugabo abo oye bakwiye kuba de technocrate. Les hommes politiques bafashe ingingo nivyo bakazifata mugabo bakaraba ko bishoboka. Les technocrates bagakora hajya muri ja ministère des finances. Je ndibwira neza ko ibintu vyogenda neza muri ivyo vya budget programme. Les technocrates, j'insiste, nambaboja muri présidence, nambaboja ngaho muri iyo ministère, ndibaza ko ibintu vyogenda neza. Hanyuma rero nk'uri muri amashirahamwe y'abigisha rero natomboye ko mpure no ngaho umuntu wo muri BER banyumvirize. Urabona ibi twavuze by'imishahara yabiciye ko uriya wo muri ntozeye mutoto samutoto na mesero lo consulta burya n'ukuri ari ibintu bibabaze reka. None nk'ubu uye je ndabaha karorero umwarimu nzi yahembwa en licencié de 88 agiye muri pension ya 62 ans yahembwa 752 umwigisha en licencié de 88 yagiye muri pension yahembwa 652 wono mwigisha bajya yavugiye bari yabo mu paritatique bajya nibindi sindabagarukako ubu ahembwa 193. Imaginez-vous n'amadeni abafise muri izo za feste na frais. None umuntu mwumva abayeho gute? En cadre de la République yakoreye igihugu cigishije nukuri ivyo bintu. Ndahiriwe mpishije ndabona abanyakubahwa les honorables hajya ikijya kintu president yemeye ko umuntu mukozi agiye muri pension yohembwa lonete coja mu ngiro nukuri abantu bagahema birateye ubwoba. None nk'uwo mwarimu ahembwe 752 ari muri pension mwumva ko ko baragahenge
kandi hajya ntibigoye jewe ndi mwigisha ndiho service none ugira ngo jewe muri ONPR banyongereye ko 10000 ega les actifs nibo ba finance les passifs ivyo birazwe none hari cyo kwemera iyo 10000 nkayitanga siri mo salaire mugabo bandi bagakira ico ni kimwe hama rero ngaruka kuri uwo muri BRB hajya BRB hajya irashobora guhanura leta tayiganura umukuru w'igihugu muri iki kintu citwa kugabanya taux directeur de la BRB nyakubaho muri BRB mudugije taux directeur de la BRB les banki baca baduza kuko bakeneye kunguka mugabo nk'ubu mwebwe murashobora guterera leta mukayibwira mukagabanya taux directeur muba mwongera salaire umwarimu canke umukozi wundi kuko les banki asipose je fais une supposition mushize kuri taux directeur do 8% ama banki menshi mvuge aho ndonkera akadeni je muri feste 15% kandi mu kugira bayaduze bafatira kuri ajya yiwanyu ya taux directeur muyigabanije mwongereye umushahara umukozi wa leta indirectement rero ico kintu mu gikora n'ukuri mukagikorera mukagabanya le taux directeur de la BRB. C'est vous qui contrôlez les banques et les institutions de microfinance. Muchamo bayitegeko muti désormais hariho seye ya to mutazorenga ico kintu n'ukuri mwamukoze ikindi mwotezura mwarashizeho kugira ngo umuntu aronke ideni kwarinda kuronka 60% y'umushahara $1 aha biragoye nta muntu ashobora gutera imbere ataronsa ku gadeni naho hantu muhatezura mugashira kuri 40%. Ego murakoze ngira ngo ivyo umuntu yovuga ni ivyo mugabo nsubiremwo ni mwiyumvire ku mupensione n'ukuri ico kintu muterera abashikira abafata ingingo kirimwo muri ivyo budget turiko turavuga budget birimwo kandi biravye ntibabane na benshi hanyuma n'abakozi ba leta bakiri en fonction boterera muri ubwo rwego hanyuma ngaruke nuko mwebwe muri BRB ni mugabanyero taux directeur de la BRB qui est appliqué par la BRB hanyuma les banques nazo nyene muziha amategeko murazikontrola to batarenga ko none nkuba ari abagize kuri 19 hari n'ibindi mwamukoze rero hanyuma nivyo nashikiriza murakoze.